Ndabaramukije bene data bakunzi aho muri hose ku isi yose, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirishimwe, kubera yuko nsuye kuronka umwanya kugira ngo tuganire. Muracari kumwe na Françoise Habonayo. Rero ndanezerewe ko uyu munsi wewe nanje turi bazima kugira ngo tuvuge Imana, tumve Imana. Haleluya. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu ndagushimiye Mana data wa twese kuko utugiriye neza, uduhaye umwanya kugira ngo tuganire na bene data, nuko uhezagire kino kiganiro c'uyu munsi. Jambo ryawe mwami Yesu riduhindure, jambo ryawe ritwugurura amaso, uzoba ukoze Mana bana n'umwe wese, kandi muhemu yera aturongore. Ndagushima ko bidukorera gutyo, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amena. Yesu nashimwe. Reka tubandanye dusomye amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igice ca 4. Aya majambo nayahawe nari ndyamye mu nzozi, hanyuma numva ijwi rimbarira ngo vyuka usome ngo Ivyahishuriwe Yohana igice ca 4, ariko sinamenya ngo mbega mpera hehe canke nsoma hehe, ariko nca mpera ku murongo wa mbere. Maze guhera ku murongo wa mbere rero nabonyemwo harimo amajambo nagomba gusangira namwe uyu munsi, kandi ntakekeranya ko arico Imana yari ishatse kuvuga muri ayo masaha. Rero Ivyahishuriwe Yohana igice ca 4 ni kivuga ku nkuru n'ivyo Yohana yeretswe vyo mwijuru. Ngo Yohana yerekwa ivyo mwijuru. Ku murongo wa mbere ngo hanyuma y'ivyo ndavye mbona mwijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba, rirambwira riti duga uzino nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Ako kanya nja muri mpwemu, kandi mbona intebe iteretse mwijuru, mbona n'uwivyagiyeko. Uwaravyagiye yasa n'akabuye k'igiciro kitwa yasipi n'akitwa sarudiyo, kandi umunywa w'amazi wari ukikije iyo ntebe usa n'akitwa simaragido. Iyo ntebe yari ikikijwe n'izindi ntebe 24. Kuri izo ntebe mbona abakuru 24 bazicayeko, bambaye impuzu zera, no mu mitwe yabo hari hari ibitsibo vy'izahabu. Tubonye Yohana. Murazi iki gihe Yohana yerekwa canke iki gihe izi nkuru zose zabaye, yari mu kizinga ca Patimo. Hariya rero umumarayika w'Uhoraho amwiyerekerayo, amubwira ibintu vyinshi cane yasangiye natwe muri iki gihe muri iki gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana. Turabisoma, twarabisomye, n'abandi bazobisoma, n'abandi barabisomye. Iryo joro rero hari muri riyinga, dayo menga harejo canke hirya yejo. Naravyutse mwijoro, maze kumva iryo jwi rimbariye gusoma, nca ndavyuka ndaza ndazingurura ndaraba amajambo ariyo, mbona nivyo yeretswe Yohana yeretswe ivyo mwijuru. Ariko ndavuga none Mana, ibi Yohana yeretswe byo mwijuru none bije gute, bimfasha iki? Sinumva ikintu Imana ishatse kuvuga. Ndasoma ndasubiramwo, ndabona ngo yabwiwe n'umwami ngo nduguzino. Mwibuke ko yari mu kizinga hahandi nyene bari baramutereye kubwo gushingira intaye Kristo, ariko none aho hantu yaduza ajayo gute? Yaduza ajahe? Iryo jwi ko ryamuhamagaye nawe ari aho ku isi, ariko ijambo ryamvuze ngo ako kanya. Ku murongo wa 2 ngo ako kanya nja muri mpwemu. Hari gihe umuntu yokwibaza ati yaduze ngo iki, canke naho iyo tuvuga ngo twagiye mwijuru, canke bene data bava ngo bagiye mwijuru, baba bagiye gute? Hariho bamwe bagenda bari muri koma, esprit yabo ikagenda. Hariho n'abandi bagenda bari mu masengesho, impwemu yabo ikagenda. Hariho n'abandi baba bicaye bahagaze nk'uko Yohana yarari. Uwo mwanya Yesu akagujana muri mpwemu,
agaca kwereka rero ibyo ashaka kukwereka. Imana ishimwa. Na Yohana niko byagenze ngo ako kanya nja muri mpwemu, ngo acabona rero ngo intebe ngo abona n'uwuyivyagiyeko, ngo hama ngo abona n'izindi ntebe 24 ngo ziyikikije, kandi abona n'ibindi byinshi cyane. Yarashoboye kudekiriva canke gusobanura neza uko yabonye. Dushishikaye gusoma ku murongo wa 5 ngo kandi kuri ya ntebe y'ubwami ngo hava imiravyo, amajwi n'imituragaro, ngo kandi ibimuri ndwi vy'umuriro vyakira imbere y'iyo ntebe. Ubu naho ngo turabonye rero ibimuri ndwi, ibimuri bimurika ngo vyakira imbere y'iyo ntebe. Ibyo byose jewe ndabibonye ndavuga none Mana, ibi bintu ushatse ko ndabivuga iki, biri niki? Ku murongo wa 6 ngo kandi imbere y'iyo ntebe ngo hari n'ikiyaga c'ibirahuri. Hari ibintu byinshi cyane, hari ikiyaga. Hama ngo ku murongo wa 6 ngo kandi imbere y'iyo ntebe hari n'ikiyaga c'ibirahuri ngo kibonerana, ngo kandi hagati aharabana n'iyo ntebe no kuyikikuza hari n'ibinyabugingo 4. Hari ibinyabugingo 4. Ibyo binyabugingo 4 ngo ikinyabugingo ca mbere ngo casa ngo n'intambwe, ica kabiri casa n'inyana, ica gatatu casa cari gifise mu maso ngo hasa naho umuntu, hama ngo ica kane casa n'inkona iguruka. Ivyo binyabugingo 4 bifise amababa 6 kandi vyuzuye amaso imbere n'inyuma, vyuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Ngo ntibiruhuka ku murango no mw'ijoro, ngo vyama bivuga biti uwera 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 niwe Mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Kandi iyo vya binyabugingo bihaye icubahiro, uguhimbazwa n'ishimwe iyo vyagiye kuri rya ntebe, niyo ibaho ibihe bitazoshira, bakuru 24 baca bikubita, ngo baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri iyo ntebe bagasenga, ibaho ibihe bitazoshira, bagaterera ibitsibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati Mwami wacu Mana yacu, birakubereye guhabwa uguhimbazwa, icubahiro n'ububasha, kuko ari wewe waremye byose. Icatumye bibaho kandi icatumye biremwa nuko wabigombye. Imana nihabwa icubahiro. Manje gusoma ayo majambo yose, nashishikaye gusenga Imana no kubibaza icatumye Imana ishatse kumbwira ayo majambo. Ibi Yohana yeretswe ni ibintu bikomeye cyane. Yeretswe iby'intebe y'ubwami mw'ijuru n'ingene organisation yaho imeze. Yatubwiye Yohana yuko ngo yabonye ngo iyo ntebe ngo ikikijwe ngo n'izindi ntebe 24 ngo kandi zicayeko abantu 24 ngo bari bafise ibitsibo mu mutwe. Hanyuma kandi aravuga ati imbere y'iyo ntebe hariho ngo ibimuri indwi, kandi arasobanura ati kandi imbere y'iyo ntebe nyene ngo hariho uruzi, urwo ruzi ngo rw'ibirahuri. Yavuze ibintu byinshi ati kandi hariho n'abandi bakuru ngo 4. Ngo aravuga ati ishusho y'umwe yasa n'intambwe, iyindi yasa n'inyana, iyindi ngo yari ifise ishusho y'umuntu, ngo iyindi ikindi kinyabugingo ngo casa n'inkona iguruka. Kumbura basomye Bibiliya bumenya insobanuro y'ibyo bintu, ariko je biconje kuvuga ngaha nasobanuwe n'Umwami Imana ni akazi ivyo binyabugingo canke abo bakuru 24 akazi bafise n'akazi nyabaki.
data ntuhabwe icubahiro. Bafise akazi ko guha icubahiro Imana, ngo ivyo binyabugingo bine ngo vyama bivuga biti uwera uwera uwera, ngo uwera 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 niwe mwami Imana. Haleluya, uwera n'umwami Imana. Imana ishimwe. Avuga ati ashobora vyose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Ashobora vyose, ashobora vyose, yamyeho, ariho kandi agiraze. Haleluya, data nahabwe icubahiro. Ivyo binyabugingo ngo igihe cyose bivuze bihimbaje biti uwera 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 mwami Imana, ashobora vyose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze, ngo kandi ngo bya binyabugingo bindi navyo ngo kandi iyo bya binyabugingo bihaye icubahiro, uguhimbazwa n'ishimwe, byaba bihaye icubahiro, byaba bihimbaje, ngo iyo byagiye kuri ya ntibibaho ibihe bitazoshira, ngo bakuru 24 nabo ngo baca baterera ibitsibo byabo hasi. Haleluya, akabiterera imbere y'umwami Imana. Nabo bakitabira bati mwami wacu, Mana yacu, haleluya, birakubereye guhabwa uguhimbazwa, birakubereye guhabwa icubahiro mwami Yesu, birakubereye gutazigwa, guhabwa ububasha n'icubahiro, ngo kuko ari wowe waremye byose. Amen. Ngo umwami Imana yaremye byose, ngo icatumye bibaho, icatumye biremwa nuko wabigomvye. Haleluya, icyo ngo niko kazi bakora. Narasubiye ndibaza, iyo wicaye mu nzu ukaraba inzu ngene yubatse, umenya ngo hariho abantu bayubatse, abo bantu baremwe n'Imana. Ugasubira ukaraba ibiti ingene bikura, ukaraba umuyaga ingene uhuhuta utazi uvuye n'iyuja, ukaraba amazi ingene atemba utazi yasokorotse n'iyaja. Haleluya, ukabona ibyo byose, ukaraba ugasanga hariho abantu birabura n'abinzobe, ugasanga hariho abagufi n'abarebare. Ibyo byose bitwereka kumenya ngo Imana yacu irakomeye. Haleluya, ngo bya binyabugingo ngo byama bihimbaza Imana, bigatazira, bikavuga ukwera kw'Imana, bikavuga uti uwera 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 uwera, ngo niwe mwami wacu, niwe mwami Imana, uwera niwe mwami Imana. Avuga ati birakubereye guhabwa icubahiro, birakubereye gushigwa hejuru Mana yacu, ukubera yuko wamyeho kandi uriho kandi ugiruze. Haleluya, amajambo atatu, yamyeho, ariho kandi agiraze. Uyo yitwa umwami Imana, uwo yitwa Kristo Yesu. Imana nihabwe icubahiro. Ngo bakaca bamushima, ngo bamaze kumushima ibyo binyabugingo bine, ngo bakuru 24 nabo ngo bagaca batereramwo, ngo bagatera ibitsibo byabo hasi, ngo bagashima umwami Yesu, ngo bakavuga bati birakubereye we, birakubereye ngo guhabwa ishimwe n'icubahiro, ngo birakubereye ngo kuko. Haleluya, bobo bashima kandi ngo kuko, ngo ibiriho byose ngo niwe wabiremye, ngo kandi byagiyeho kubera yuko wabishatse. Data nashimwe. Bene da, sinzi wewe kangaho uruje imbere y'Imana ugapfuka mugaha icubahiro Imana, naho utobikora, ngo hariho abantu bama babikora ku murango no mwijoro, ariko nawe byari bikubereye byiza, nanje byari kumbera byiza kwama ndiko ndahimbaza Imana. Twebwe twama tuje imbere y'Imana dufise ibyo tuyisaba, Mana heraba nkenyibi, Mana nkenyibi, Mana nkenyibi, ariko isi coma tugahishurirwa yuko natwe dukwiye kwama dutazira umwami Yesu Kristo. Yaremye ibi byose tubona, yaremye ibi byose, yaguhaye abo bana, yaguhaye biriya na biriya,
nuko yabishatse. Haleluya. Ufise abana 5 himbaza umwami nuko yabishatse. Utaronse umwana n'umwe himbaza Imana nuko yabishatse. Wavutse uri kimuga himbaza Imana nuko yabishatse. Wavutse uri muremure, wavutse uri mugufi, ufise imishatsi miremire, ufise imishatsi migufi, himbaza umwami Yesu Kristo. Haleluya, kuko yabishatse uko. Muri iyi minsi ndiko ndabona hari ibintu biriko birahinduka. Umuntu agerageza gushaka ngo azane renouveauté bishasha. Kuko iyo umuntu azanye bishasha womenga niho umuntu yomukurikira, kuko abazanye ibindi bintu abantu batazi. Ariko nta rundi rufatiro dukwiye kugira atari Kristo yabambwe. Nta bindi atari ijambo ry'Imana rikwiye kuturongora. Ngo ibi binyabugingo ngo byama byikubita imbere y'Imana bivuga biti uwera 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 mwami Imana. Ngo iyiriho yamyeho kandi igirize. N'amajambo 3. Mwene data, muri iki gihe hariho uzosanga abantu benshi bavuga ngo Imana iriho, ariko ntibavuga Imana yamyeho, ntibavuga Imana igirize. Igihe umuntu avuga ngo ndiho, ni Imana iriho, ni Imana iri présent. Ariko iyi Imana dusenga ntabwo ari Imana iri présent. Twe dusenga Imana éternelle. Imana éternelle rero no kuvuga ngo Imana yamyeho, Imana iriho kandi Imana igirize. Imana idufashe cyane. Ibi binyabugingo igituma bama basubira mu majambo 3 niki? Nuko bifise significa, nuko bifise n'ubutumwa bwuzuye. N'ubutumwa bwuzuye. Mu ntango Yesu yari ahari, uyu munsi Yesu arahari kandi nejo azoba ahari. Imana yacu ni éternelle, ntifise intango ntifise iherezo. Imana idufashe cyane. Rero bene data, tube maso. Hariho ibintu wo kwibaza ngo ni ibintu vy'Imana, kuko umuntu yakuye akajambo hariya agaca kazana akakubakirako. Ariko tube maso. Tube maso. Tube maso. Ivyera byose samata. Tube maso cyane. Iyi Mana dusenga yitwa Imana, umwami Imana. Yitwa Kristo Yesu. Yitwa uwera wabera. Umwami. Haleluya. Imana nishimwe. Iyi Mana dusenga ni Imana éternelle. Si Imana y'imwanya umwe gusa, si Imana ya présent, si Imana ya passé, si Imana ya futur, ariko ni Imana éternelle, ni Imana iriho mu ntango yamyeho kandi izokwamaho kandi n'ubiriho. Rero tube maso bene data. Ibi binyabugingo ngo byama byikubita imbere y'Imana, ngo bimuha icubahiro. Kubera iki bimuha icubahiro? Bimuha icubahiro kuko wari nyabushobozi. Haleluya. Hariya ku murongo w'9 ngo kandi ivyo iyo vya binyabugingo bihaye icubahiro, uguhimbazwa n'ishimwe y'ibyagiye kuri ya ntebe, ngo niyo ibaho ibihe bitazoshira. Ndagomba ndababwirira ijambo, ibaho ibihe bitazoshira. Ngo babakuru 24 ngo baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri ya ntebe bagasenga iyibaho ibihe bitazoshira. Mwumvise ko basenga Imana iriho? Oya, ntibasenga ndiho, basenga Imana ibaho ibihe bitazoshira. Imana y'ibihe bitazoshira itandukanye na ndiho, kuko ndiho urumva ariho ubu. Ejo ntituzi ko azoba ariho, kandi ntituzi ko ndano pase yari ariho. Ariko ijambo ibi binyabugingo ngo bisenga Imana yitwa Imana ibaho ibihe bitazoshira. Ngo babakuru 24 ngo baca bikubita imbere y'ibyagiye kuri iyo ntebe bagasenga iyibaho ibihe bitazoshira. Bagaterera ibitsibo byabo imbere y'iyo ntebe bavuga bati,
mwami wacu, mana yacu, ngo birakubereye guhabwa guhimbazwa n'icubahiro n'ububasha. Haleluya. Ngo kuko ari we waremye byose. Iri jambo ububasha bw'Imana. Imana yacu ni nyabubasha. Guhera mu ntango gushika mu iherezo ry'ibihe, Imana yacu ni nyabubasha. Imana yacu yamyeho kandi izokwamaho. Haleluya. Yamyeho kandi iriho kandi izokwamaho. Haleluya. Iyo tuvuga ngo Imana yacu iriho, ntituba dukosheje, kuko iriho, ireviva. Haleluya. Ariko iyo tuvuze ngo Imana yacu ibaho ibihe bitazoshira, ni ukuvuga ngo ni ijambo rindi ryagutse cyane gusumba ndiho. Ni ijambo ryagutse rimuha ritanga ubushobozi mu mpande zose. Ritanga ubushobozi abaho ibihe bitazoshira, sadire yamyeho, ariho kandi azokwamaho. Imana nishimwe. Iyo niyo Mana yacu, iyo niyo umwami Imana. Ibi binyabugingo ngo vyame imbere y'intebe y'Imana biyihimbaza bihicubahiro, ngo bavuga uko niko Yohana yavyeretswe. Imana ishimwe. Uyu munsi ndagomba ngo twibukanye kumenya Imana dusenga iyo ariyo. Imana dusenga iyo ariyo. Hariho abantu benshi batazi Imana, ariko bagashishikara kuvuga ngo barayizi kandi batayizi. Iyo Mana uzi ni Imana iyihe? Mwene data mukunzi, tube maso dusenge. Muri bino bihe Satani cyane yarakabije, arafata ibintu byinshi arabihindura, abantu benshi abakura mu byizegwa. Namye nsoma, hariho ibintu namye nsoma, nabonye abantu bavuga ngo ndiho, ngo dusenga ndiho, ngo kubera yuko ngo ntitwoja gusenga Imana yaheze, ngo Imana yaheze, ngo Imana yahejeje igihe, ngo ariko dusenga ndiho. Aho wumva ngo ni ndiho, sinzi aho iryo jambo barikuye muri Ancien Testament, hamwe Imana yabwira Mose ati nibakubaza ubabwire uti ndiho yabantumyeko. Imana iriho, Imana ibona yabantumyeko, ireviva yabantumyeko. Ariko abandi babikoresha iryo jambo bagomba kuvuga ibintu byabo, bagomba guhakana uyu Yesu yamyeho kandi ariho kandi azokwamaho. Bene data tube maso cyane. Nasomye aho hantu numva haranteye ubwoba. Iyo sekte sinibuka uko yitwa, ariko narabisomye mbona ngo bobo bashimikira ko ngo Imana basenga ngo yitwa ndiho, kugira ngo bevite kuvuga ngo Imana yamyeho kandi izokwamaho kandi igirize. Bavuga gusa ati Imana iriya Mana ya kera ntayo dushaka, twe dushaka iyiriho. Ariko aho hantu kuri abo bantu nariko ndasoma ntabwo bari abantu bakijijwe. Oya, none umuntu amaze guhakana Yesu Kristo agahakana umusaraba wiwe, wumva aba yarakijijwe? Oya, ariko bakoresha iryo zina. Rero bene data mugaruke duhindukire, turaba umuntu atakubwira Kristo Yesu yabambwe. Ibyo si byo. Umuntu atakubwira umwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Bamaso. Mwami Imana guhenzagire. Mwene data uri kurankurikira, aha tubonye ngo ibinyabugingo 4 n'aba bakuru 24 Yohana yeretswe, ngo bama bamuhimbaza bavuga uko, bamuha icubahiro cose. Data wa twese ahoraho, umwami wacu Yesu Kristo akwiye icubahiro cose, kuko yaracamanye uhereye mu ntango, aragifise n'ubu kandi azokwama agifise, ni eternel. Imana ishimwe. Aho uri usenga Imana kugira ngo data guhishurira amajambo akomeye. Kumbura yavuze mu majambo yoroheje, ariko na majambo akomeye cyane. Ico gihe Yesu yambyura ngo mbyuke nsoma ya majambo, hari hirya y'ejo. Hari hirya y'ejo. Uyu munsi turi itariki 24 Setero 22 rero. Tariki 22 niho Imana yambwiye ati byuka
ugenda usoma ry'amajambo ariko sinamenye icyo agomba kumbwira icyo ari cyo. Ariko Imana ishishikara kunsobanurira yuko iyi Mana dusenga, twubaha, dusenga, uyu Kristo Yesu yapfuye akazuka, Yohana yagiye kwerekwa intebe yiwe mu bwami ikamwereka, n'uyu afise ububasha bukomeye cyane, n'uyu yitwa l'Eternel, n'uyu yitwa umwami Imana, n'uyu yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Nuko mwese ababyumvise umwami abahezagira. Data tumuhe icubahiro ciwe kandi tumugarukire, kuko Satani wewe arazi ibyo ariko arakora. Satani aguhuma amaso akakwereka akantu gatonya akakwizeza ko ari wa wundi, kumbe Satani nawe arazi ibyo yakoze. Yesu maze kumuha Yesu ntabwo ari limité dans l'espace, ntabwo Yesu ari limité ku kintu. Yesu afise ububasha bwose, mu ntango yamyeho, kandi ibi binyabugingo navyo ngo aba bakuru 24 ngo bikubita imbere yiwe ngo bavuga bati mwami wacu kandi Imana yacu, umwami wacu. Igihe uvuga ngo umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire, biratandukanye cyane nuko bavuga ngo ndiho aguhezagire, kubera yuko ndiho ari il est présent. Ariko uvuze ngo umwami wacu Yesu Kristo, mwene da ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mwongere murabe, kubera igihe Imana yibwira Mose ati ndiho, ugenda ubwira Abisirayeli uti ndiho y'abantu nyeko, ntiyamubariye ati muzohore musenga ngo ndiho abahezagire, ntiyavuze ati muzohore muvuga ngo ndiho abagirire bine. Eka turavye muri Nouveau Testament, tukaraba muri Actes des Apôtres, mu byakozwe n'intumwa 4 ku murongo w'12 haravuga ngo iki? Haravuga ati nta rindi zina ryahawe abantu dukwiye gukirizwamo atari izina rya Kristo Yesu. Aho tugomba guhindura iryo zina rya Kristo Yesu. Yesu yarafise n'andi mazina, turubona ngo Yesu ngo ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ariko ntitwavuga ngo Emmanuel ngo abahezagire, naho bitaba bitandukanye, kuko Emmanuel ni Imana iri kumwe natwe, ariko hariho izina twahawe, izina rya Kristo Yesu ntitukaridehe. Bene data bakunze muri ko murankurikira ku isi yose, ndababwira nemejwe n'umwuka w'Imana yuko Yesu Kristo ari izina rikomeye, izina ridakwiye kudehwa, izina ridakwiye guhindurwa n'ayandi mazina yari yo yose. Naho yoba yitwa ndiho, naho yoba yitwa Emmanuel, naho yoba yitwa Elohim, naho yoba yitwa sinzi, ayandi mazina yose afise arahari, ariko izina rya Kristo Yesu ntukaridehe kandi ntukarihamplace n'irindi zina iryo ari ryo ryose. Umwami Yesu Kristo aduhezagire. Ngo naho utobikora, ibinyabugingo birabikora, mwijuru bama babivuga, ariko nawe byari bikwiye kuba byiza nawe wifatanye nabo kwamushima Imana, ushima uyu Yesu Kristo. Niwe yagenye byose bikaba, umuha icubahiro cyose kimukwiye. Ugenda imbere y'Imana usenge, haleluya, usenge uti data, mwami wacu mwiza, mwami Yesu Kristo, mwami Imana, kubera kubideha harimo ubushobozi. Mumenye uwo mwami Imana wari we. Mwami Yesu Kristo adufashe. Mwese abakunzi b'umwami Yesu, ndabashimiye ko mwankurikiye, ariko mushishikara gusenga kugira ngo muhishurirwe amajambo. Ivyera byose samata ndasubiye kubivuga. Abavuga ngo ndiho bose ntabwo baba ariko baravuga Yesu yabambwe. Nababwiye, nasomye abo bantu bavuga ngo ndiho bashaka kwanka uyu Yesu yapfuye akazuka. Simvuze ko hari abandi bavuga ndiho basobanura urya nyene, birashoboka bakaba basobanura urya nyene, ariko hari abandi babikoresha badasobanura urya. Rero tube maso, dukoreshe izina rya Kristo Yesu, umwami yapfuye akazuka,
umwami ariho kandi yamyeho kandi agiraze, umwami azokwamaho ibihe bidashira, nk'uko aya majambo dusomye mu Vyahishuwe Yohana. N'ayo majambo umwami yashize ku mutima wanje. Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inzomero za telefone ni +46 768 0065 46. kandi Imana Data ibaha umugisha mwese. Amena. Iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana ibahezagire. Data ndagushimiye cyane kuko uri kumwe natwe. Urakoze mwami Yesu Kristo kuganiriye natwe. Haleluya. Uri ndiho, uri Jehova Jire, uri El Shaddai, uri ufise amazina menshi cyane, ariko mwami Yesu wamyeho, uzokwamaho kandi ugiruze. Mwami Yesu uri umwami w'ibihe bitazoshira. Haleluya. Icubahiro inganje n'ibibe vyawe. Data turagushimiye kuko ushoboje kuganira natwe. Turagushimiye Yesu ufise ububasha bwose. Icubahiro kikugarukeko mu izina rya Yesu Kristo. Amen.